guhaguruka ikaba ariyo ekipe itagize intambamye nyinshi imeze neza sezo nzima. Arne Slot no mwaka mu kwezi kwa gatandatu ryari yongeramwo amaelema bakoresheje amafaranga menshi cyane muri Liverpool, plus de 400 millions. Plus de 400 millions. Harimo Vitz we miliyoni jana na zingahe na 40 n'ibintu nk'ivyo. Hakabamwo bande ba Frimpong, hakaba Ekitike na bande na ba Alexander Isaac. Rero iyo abo bongeyemwo mu buri ari ibintu bitangura gushasha. Hari naho uza gukina n'ikintu nka profile nshasha. Rero ntugire ngo bica bibandaniza hahandi, hari giye bisubira gufata. Nk'uno munsi Vitz nabonye ari umukinyi bariko barataka cyane mu Bwongereza, muri mu Bwongereza ibinyamakuru. N'umukinyi yaguzwe miliyoni 150, umusaruro wabuze match 8, nta pass decisive, nta n'igitsinda. Nabo basigaye mutaza ngo ni 008. Urumva ngo ni 0 pass decisive 0 b mu match 8. Rero iyo ekipe iri kiratsinda hari ukuntu iyi pressure itagaragara itavuga. Muga ekipe ye yitwaye nabi, umuntu wa mbere bataka n'umwe wibeyiri nini. Vitz yatanguye kuvugwa cyane kuko Vitz yama mu kibuga kandi atwara umwanya w'umukinyi yari ameze neza mu mwaka uheze, kandi aguma mu kibuga kubera kugira ba justify ico bamuguriye. Hari iyo mumenyereza iyo yaguze umukinyi Novance imiliyoni 100 nka ziriya 50, none kuri june ya gatatu ya kano gatangwa kumwicarika, abantu batangwa kuvuga ati none urafyina ugafyinisha nayangano ko kose. Rero waguze umukinyi utizeye akakanyura muhebuye mu gukawukare y'abamenyereza bamugumiza mu kibuga gushika amenyereye atanze umusaruro kugira ngo baprove yuko ico bamuguriye coco ari ico. Raba Alexander Isaac yagiye muri zuguru n'umugwi wa Newcastle igihe kinini cyane, uyo wewe ntitumukonta ko ntaranamenyera, n'umukinyi by'ukuri ntaramenyera mu mugwi wa Liverpool. Aracakeneye match zine n'igitsindo kimwe, aracakeneye nyene umwanya gato ubu aramaze no kugishiramwo. Mugabo uri kuraraba Isaac twamenye aracakeneye ako kanya. Umwana yitwa Ekitike wewe ntitumuharura cyane kuko amaze kuba yitwara neza, mugabo ni n'umukinya atari priority cyane. Hari nka babiri botangura kuvugwa imbere yuko abantu batangura kumugarukako. Ndavuga nka Isaac n'uyu nyene Vitz, aba bovugwa imbere ya Ekitike, mugabo arabarusha umusaruro. Impamvu bovugwa imbere yiwe nigiye bazavuga ati reka dutanshe umwe hagati ya Ekitike na Isaac. Uriya mwana abantu nibabona yicaye Isaac agakina atanga gutarunga umusa, nta muntu azoja ngaho ngo avuge ngo bakoze ibintu bidakogwa. Umuntu atari yiteze. Liverpool rero ikibazo bafise, barafise ico kibazo cyo kuba ariyo element ziyongeremo. Mugi kibazo kiri serie nabonye bafise. Bafise defense igwaye. Bafise defense igwaye iratsindwa cyane, itsindwa ibitsindo byinshi. Raba kuri Atletico Madrid binjijwe 2. Ejo bundi kuri Crystal Palace binjijwe 2. Match ya mbere ya championa bakina na Bournemouth batsinzwe 2, siko byinjira mu igori. Ivyo byose rero bakabihuza bakaraba bagasanga ufise Virgil van Dijk n'ivyo n'umukinyi mwiza, benshi bemeze ko ari mu defenseur wa mbere kwisi mukamaze kugira imyaka ingahe Novance 34. Uyu ari karakura yarakuye kuba afise abantu bamwungane. Ufise Konate Liverpool bavuga bati, abanyamakuru benshi nabonye n'ibinyamakuru byinshi bigenda bivuga bati uyu mukinyi Konate yarabasavye amasezerano ntimwayamuha. Gushika uno munsi ntimurumvikana kuki kucari kijanye n'amasezerano yiwe. Pourcentage nini ni yuko mu mwaka wiwe w'amasezerano uhera akagenda. Uyu mukinyi uribaza yuko atekanye afise umutima mwiza wo kugukinira. Uretse ko biyongera ko buriya bakubwira ngo muri ana club umunsi Novance wagombye kugendera ku bakinyi batagifisiye basa no kumengo ivyo ngaho wowe ukinira babitwaye byose. Naco nikindi kibazo. Aho Trent Alexander-Arnold umwana wa equipe avuga ati oya ivyo ngaha natwaye ni byose ndakeneye uwaba yakubereye umwana mwiza kuko arabikubwiye.
muga hari utabikubwira kandi akahaguma bivuze ngo ahagumye ni nk'umuntu apfa kwakira ikinyobwa kandi atanyotewe hari umuntu uzimana akakubwira ati oya no kuri jewe meze neza hariyo n'uwundi nawe uzimana agapfa kukakira kandi atanyotewe ugasigara wiyumva nabi ko umuntu icyo wamuzimanye atari kinywana umutima mwiza nibo baba rero bakonate ba Virgil batwaye byose nigeruka ni champion bayitwaye mu mwaka uheze ico kibari noneho hakiyongara ko ikintu cyuko Konate wewe wamwenye amasezerano yakubwiye kera ko umuhemba nabi paraporo y'abakinyi binganya ugwego wamubujije kuji Madrid ino ntuze kuko Madrid yamushaka malgré que imurindiriye neza sezo iheze wamubuje kugira uwo mukinyi ntari buze atange gwagwego wowe ukeneye kandi nawe ntamenye uko ari karabikora ni buriya ikintu citwa kwimotiva ni ikintu kiza gishaka bivana n'ibintu biriko birakigutera mu gihe kanaka uyu rero uri kuraraba nka Konate raba n'amakosa akora ni menshi cyane sinzi yuko ubibona aba implique muga bari mu mukure bashire mwonde none ikosa ryanyuma Liverpool bakoze ikosa ry'ukutagura umukinyi wundi w'umudefenseur bizeye hari akana bari bakoye mu Butaliyano kw'imyaka 18 gahiruka kugira isanganya muki muri ya match heruka ya Carabao bakinyeje bundi rero Liverpool akakubwira ngo n'amahera yose bashizemo bayashizeho batari babikeneye gose vyari bikuye umweko hagati ya Ekitike na Isaac hazumwe ayanduka ukayashira mubakinye binyuma kuko bakubwira Novanze yuko mu bahinga bukubaka ekipe umuhinga wanyaho kubaka ekipe ayihera inyuma ayiduza atera imbere utera wubaka igice cy'inyuma utera usatira ivy'imbere ukagomukana bisozerako vyari bitwaye iki ekipe ko yari ya Liverpool ko ibisanganywa abantu nka ba Mohamed Salah meilleur buteur w'umwaka uheze ufisa abo bagakpo nabo bariko baramenya sezo ku yindi kuko sezo yiwe ntitegezwa gusa ni yabiheruka wongeyemwo Isaac canke Ekitike defense ugacuyireka kwa kundi ufise umukinyi yihebuye ko mutamukunda nta masezerano muhaye kandi yasavye omwe ko yopfuma agenda muri iyo sezo ntimubimwemereye muraretse aragiye ibyo byose rero turiko tuvuga kubera iki vyanavuzwe no ku isi yose Liverpool yarayitsinzwe noneho umugabo ikikwereka ko ekipe iri kija mu bihe bibi utsinzwe muri championnat na ekipe nka Crystal Palace si ekipe mukini ya bimwe iragoye iri muhira mugabo si ekipe iri ku rwego rwa Liverpool kandi igutsinze idatomboza buriya Crystal Palace ujya munsi yatabana Alisson Becker byari nk'ibitsindo nka bine byitse yari kuba yabatsinze mu ijoro riyeze Galatasaray ekipe yahariya muri Turkey uraje igukubise kimwe ariko na yandi makosa uyu ntuzenya Arne Slot yakoze afsa bidusubirize raba rotation yabayagize kuriya no gusuzura ekipe karenza yahinduye abakenyi benshi cyane match yatangoye yicaritse Isaac yicaritse Mohamed Salah aba bose ba Dominique Soboslai Soboslai yatanguye gusa yatanguye ku ruhande hariya Soboslai aja ku ruhande kubera ahubwo ba McAllister bose nibo batanguye yatanguranye nande Alisson Soboslai Konate Virgil Kerkez Curtis Jones na Gravenberch Wits Frimpong Gakpo n'umusati Ekitike urumva rero ngaha ba McAllister bari hanze ibaze nk'umuntu Florian Wits match akinye match ngira ngo 8 muri Liverpool hakintu nakimwe arigera kora byukuri cerekana ko ari umukinyi uguma umugwaza ushiramo ariko Soboslai uriko umusacrifice umushira hariya kuri kabiri Rabiyo yagiye gushira Frimpong kandi Frimpong ari umukinyi wa hariya uriko urabibona Frimpong niwe kabiri umukubise erega biba bisa nkuko ushizemo umukinyi ukamushira hatabwirizwa gukina nivyo mpava ngarukako umukubise kuri ndwi tuvyite muri bya bindi abantu batahura n'ingoga umukubise kuri ndwi ari kabiri
ufashe Szoboszlai umukubise kuri kabiri ari nimero 8 ari nimero 10 siko noneho uciyugumiza muri nimero 10 umukinyi amaze kukoreka ko mu minkinyo nondwi ataco ari karatanga ari wende Florian Wirtz raba rero abakinyi ya Deplashije Frimpong Szoboszlai abo babiri kubuta bafise mu myanya yabo bose baza kuguha munsi ya 50% y'ivyo bari gushobora kugira ane gutanga muri football niko bimeze iyo mukira atari mwanya wiwe n'amanota yaronse yabaye make gusumbya make cyane ariko kandi suko abakinyi bagwaye n'uwitwa Bradley yavuye yinja niwo kuri uriya mwanya pourquoi pas utotrancha ukavuga uti uno munsi nyimba ari Frimpong reka ruhuke cyane Bradley yagize naruhuke hanyuma uriyagire Mohamed Salah bakubwira ngo yaheruka kubura muri match ya Champions League muri 2020 uno munsi uramwicaritse kandi ntumwicaritse ngo nuko ugira ukinishe umukinyi basangiye poste nawe ngo azakine kuri uwo mwanya hari ibintu rero by'ubwenge bwinshi abamenyereza bahora bagira hari abantu bahora bumva turiko turakritika bakumva ngo turiko dukritika ngo wewe ufise ubwenge bungana gute bwo gukritika umumenyereza kanaka urinde ariko umupira hari ibintu bita ngo le fondamento ibintu bihoraho ariko bimeze umunyegori uno munsi wewe ntushobora kuba umuhinga ngo ufate Alisson Becker umukinishe kuri 8 ngo umuhinga cyangwa biri tactique ngo abantu ngo bace baba convince ibyo bintu ntibyumvikana ico bita le fondamento z'umupira ni Alisson Becker gukina mwigori ni uwitwa Frimpong nyimba ari kabiri gukina kuri kabiri nyene hari ibyo bahora bagira ugasanga umukinyi kanaka uramufashe dufate nka Harry Kane mwijoro riheze yari kakina inyuma yande ya Nicolas Jackson hari givyo biharuro birabaho guhindura gatoya mu buryo buri tactique reka ndagwa karandi karorero nkigiye bafata muri finale ya Mondial de Club uwitwa Reece James kaza gukina hagati bijya ni choix tactique nko double casse choix tactique harigeze marche muga harigiye umumenyereze nagira choix tactique ukabona yavanze ubwenge bwe yagovye kubishira mu bwo bwenge bwinshi kubizana mu buhinga bwinshi ariko aho rero bimumaramariza nigiye bitamarishije niyo abantu bagaruka bakavuga bati ariko wagize biri uri kushiro chaka gushika ku zero niyo system wari kuvuga buriya Yves Superf nko kuri Chelsea ivyo wari kuravuga urabye kuri Rich James yaba nk'umuntu yegeye kuri kabiri akamenya ko aduga hagati mugurabye nka Szoboszlai umukuye kuri 8 ukamuzana kuri kabiri urumva ko uba kibari kirere kirekire atanahamenye yaho ha ni kirere kirekire rero iyi Liverpool ndavye nk'umugabo yitwa Karaga Karagere Jimmy Karaga abari kuri plateau za CBS Sport ariko we n'abatieri ari n'umugabo yitwa Mika Richards na wa mwege mumwe yatanga ubushimwe bwe yari mu MC muri Ballon d'Or yitwa Kate Scott Kate yavuze ati ndiko ndaraba iyi Liverpool ntiri ku gwego rumwe gwatumye itwara ko Champions League noneho iriki ntera makenga nuko ishobora kuba mbi cyane ntushobora kuba ufise Liverpool nziza muri ubu buryo bugaragara mu match zirenga 5 erega Liverpool icabanjirije ibi nuko hari match yatsinda muga abantu bose babona bati ayiratsenze byo kuri ku munota 98 ku munota 92 match ya Nuze ya Newcastle ni ya ouverture niko byagenze ni ya ouverture bana bakina na bana nivyo niko nakubwiye urumva ikagenda itsinda victoire igahisha ibibazo muga ivyo bibazo abantu babibonye uvuga ati iyi equipe iratsinze muga siko yari nziza kaka mentality nyine ka equipe iheruka igikombe ibifise ihebura ku munota wanyo ku ifirimbi ya nyuma mukabana bavuga ati hari gihe bitazohuruku iyo equipe ari mbi ibimenyetso ntushobora kwambutsindiya kugihamana nivyo rero Jamie Carragher yagerageje kuba ari karavuga ni equipe ya Liverpool byo kurubona yuko mengo harakantu gahaze
arakano gahaze arakano ko kugorora ncancana izo konta no kuri aba bakinyi bashasha yagiye yongeramwo mugabe ibibazo vya defense byo birakomeye cyane n'ibinini Novance no kuzokwihweza ko bigiye kubibandanya mugabo ntabwo byari byiza gutsindwa na equipe ya Galatasaray sinzi impamvu yayubahutse ntanayitinye iyi equipe ifise abafana bakubagana bimwe bitabaho amakuru avuga yuko hirya ejo bakina saa 8 z'ijoro saa 8 z'ijoro abafana ba Galatasaray bari bagiye kugariza hotel Liverpool yashitsemo batse umuriro gushika bukeye bayiburagiza bukeye uri umumenyereza ivyo warabibonye ugaca wipangira liste uko uvyifuza kose iyi equipe si equipe ikomeye cyane ni yo muri Turkiya mugabo ni equipe uyiravye urashobora kuraba ico yubahirako ifise Lucas Torreira yahora muri Arsenal nk'umusentinel ifise Gundogan yahora muri City niwe box to box wabo ifise umukinyi yitwa Mario Lemina umunyagabo mwiza cyane niwe mu numero 10 wabo niwe mu playmaker ikagira umuataka yitwa Victor Osimhen muri atake yabo akuranwa na Mauro Icardi ku mpande ifise ba Leroy Sané inyuma ifise umugabo witwa Singo ba Yilmaz urumva ifise abakinyi donc irafise abakinyi bashaje bavibura baza hariya mugabo abo ico baba bafise n'igiki ni kintu bita experience ni experience idasanzwe baba bafise nshaka kugenda rero hariya uraba nk'uyu Davinson Sanchez yahora muri Tottenham umukinyi mwiza gose urumva rero bayikoreye ko bakorera kuri ayo makosa nyene umugabo yitwa Arne Slot yagiye yipermeta gusa ndabona ariko yishyira mu yabira kuko iyo bitanguye kugushira ahantu umusaruro wabuze ntaba ari byiza cyane ko equipe atabimenyetso ibiri kiratanga yuko ejo izohava peut-être imerana zafise akazi kenshi rero ko kugorora ibintu Arne Slot anuko ni kuri equipe ya Liverpool ugiye kuraba rero abakinyi bamwe bagiye baratungwa agatoki nk'umugabo bita Florian Wirtz nuko mu nkino 9 ataratsinda igitsindo na kimwe canke atange passe decisive toute compétition confondue ari nako kurundi ruhande Alexander yakuzwe 150 Alexander Isaac nawe nyene iyo miliyoni 150 nawe nyene amaze gukina inkino zine wewe arafise igitsindo kimwe toute compétition confondue gusa we narakina match nyinshi ngo abantu batangure kumwataka bafise aho bazomurabira Alexander kuko niyo match yo mwijoro riheze wewe ntiyenayitanga anuko ibintu bimeze kuri equipe ya Liverpool nuko muri rusangi Yves Supaf tuve kuri equipe ya Liverpool tugende kuri equipe ya Chelsea do Bruce batsinze igitsindo kimwe rukumbi umugwi wa Benfica umenyerezwa na Jose Mourinho yarasubiye ku kibuga yahoze ko hari haciye imyaka igera kuri 20 kuko yaheruka kuba muri ino equipe mu mwaka wa 2005 Yves Supaf batsinze ariko ni match zitatu zigaragaye ko bano basore ba Enzo Maresca baronka ikarata zitukura kubgawe uri kubona biva kuki no gutsinda novuga basufra narijya baheruka gutwara Coupe du Monde de Club inkuru iri muri runo rukino ni garuka rya Mourinho Stamford Bridge ahantu yubashwe cyane ahantu yakoreye ibintu atabamenyereza benshi bashobora kuba barakoze bushobora kwicara impande ya Mourinho ngo bagire icubahiro nk'iki wiwe championnat zitatu yahaye umugwa wa Chelsea ntigeze atanga Champions League ariko championnat zozo zitatu zisa n'izari zinyotewe cyane za mbere muri generation y'abakunzi ba Chelsea bashobora kuvuga ko Mourinho yatanze yagarutse rero ari kumwe na Benfica equipe nabonye abafana bayo bake bari baje hariya sinzi kibazo baba bafitaniye n'umwana wabo Enzo Fernandez ko Chelsea yamukuye muri ntuze muri Benfica bamuteye intuze nyamacupa nyene Mourinho mugaragenda arababwira ati ni mu mwubahe ndabasavye
hano singomba kwagira ibihe bibi keretse ivyo rezitanye neza gutegeka ariko ikibazo kindi nico wewe uvuze cha cikarata match igira gatatu ikarata zitatu zitukura sino bihisiguro kanaka gusa hari ibigihe ari biyenyene iyo kalamite nyene za ni nk'ivyago biza bigatera umugwi ayo ma chance nyene mabi akazima aza gutyo nabonye ari ibinyamakuru byinshi bigerageza ko interpreta abahinga sito abakinyi bakera bo muri Chelsea bavuga bati iriya equipe nimubona ko ibibuzemwo leadership bakavuga ati nta bantu bakuze bari buze baganiriza abantu ni groupe nziza muga y'abana basa no kubengo bariko badugira rimwe rero ayo baherere usanga atagiriye abantu benshi bayakosora Enzo Maresca ni waraho agwana navyo mugabo akubwira haje mu munyeza ivyo agwana navyo mugabo iyo ufise abantu babagabo muri groupe kanaka muri equipe hari ivyo bagenda baganira hagati yabo na cancane ko aribo baja mu kibuga rero gusa n'ibintu bibaho ndibuka no muri Arsenal vyigeze kutubako kuri ba Granit Xhaka no mu sezo iheze uri bugaruje zaba ba Trossard bukeye Declan Rice bikaba nkaga n'ibintu bishobora kuza wanashima biheze ukabona biharaheze n'igihe kinini bidasubiye kuba mugabo rero iciza kuri Chelsea nuko batsinze Chelsea baheruka gutsindwa match zibiri we champion iyo baza ngo batsindwe nk'iyi sinzi biba bitangwa kuvugwa indani gusa bagize neza cyane kuko ibishoboka byose bagatsinda urukino rwa Benfica no rukino rero rushobora kurolansa moral kuko nabonye umengo batanguye nabonye na serie y'ama match agoye muri weekend umengo bari kumwe na Manchester City muri Premier League urumva rero victoire ni kamwe wanashima Benfica ibihereye kuko bakitsinze yari ouverture nziza cyane ya Neto ahereza uno musore bakoye muri Manchester United Garnacho agiye kushira muri box umu defenseur ahura naye nyene ntakunda ushira mu igore mugabo ni victoire ya Chelsea ifise kinini cyane ishobora gusigura kuri kote ya moral ariko kandi Chelsea muri Champions League buri yorukino rwa mbere byagenze gute batsinzwe na Bayern ibaze rero iyo bakaza kwamishwa na equipe ya Benfica kabatsinda canke bakanganya nabo nyene kuri kaga classement kan Champions League ibintu biba bitangwe kwifata nabi cyane anuko bimeze kuri equipe ya Chelsea de Bruges mwumvise hanini inkuru ziba zirimo nuko tubandanya muri rusangi nubundi equipe ya Tottenham Hotspur bamwe nabandi ati ntirakonvenka Yves Superhalf nawe ni kubibona inde equipe ya Tottenham Hotspur ko yanganije na Bodo Glimt yo muri Norvege kunganya na Bodo Glimt sinzi si match naravye sinokubesha urabona ko hari match nyinshi zaizi hari zigisumbya iyo naravye highlight hari byinshi utanabona mugabo novuga nti ni equipe bategezwa gutsindira muhira babaye serie mugabo inota rimwe buriya match ya mbere nayo match ya mbere nayo nyene baranganije baratsinze ni kimwe batsinze yahe batsinze ino equipe hinge ndakurabire gato ndabyibage mugo ndibuka ko batsinze igitsindo kimwe bari London ubu rero bari basohotse kunganya si bibi cyane gusa kubera iki kunganya na Bodo Glimt uri Tottenham wategezwa gukora ibisumba ngaho mugabo reka umuntu gusa ashima ivyo anuko turaza kuba tubabwira equipe bakinye reka tugende twirukange Yves Superhalf equipe ya Atletico Madrid muri weekend baraje bitwara neza batsinda equipe ya Real Madrid ibitsindo bitanu byose kuri bibiri ngaho rero ku munsi wejo nabo bakinye nino equipe ya Eintracht Frankfurt yaje gukina runo rukino iri mu mwanya wa mbere Yves Superhalf gukina na equipe iri mu mwanya wa mbere equipe twabonye mu myaka nk'itatine irangiye yagoye umugwi wa FC Barcelona imenyerezwa n'aba ba Xavi Hernandez kubgawe Atletico Madrid izi nguvu yazikuye he ntacibuze kugira ngo bikore inabisubiremwe buri gihe
ahubwo jewe mbona kumengo ico yari yarabuze ni myumvire y'umumenyereza yitwa Diego Simeone. Diego Simeone no mumenyereza umengo afise ibintu biri archaïque no mumenyereza akunda gufata equipe reka ndabivuge neza no mumenyereza abantu bazi ko identité y'ukuzibira siko bimeze rero iyo identité y'ukuzibira igacihura na effectif yubatse ubona ko ya effectif rimwe na rimwe canke keshi iri offensif ugaca usanga rero uri kufata abakinyi bari gushobora kwataka bakakurondera ibitsindo uri kubabohera inyuma bakina bazibira ivyo bintu rero bikaca bigira inzangaruka mbi ku musaruro wawe ariko kuva mu mwaka weze babiraba barabona ko yatanguye guhinduka arafata abakinyi ba Gallagher yakuye muri za Chelsea akabarika baki exprima aba baniko n'abatekinicien ongera ko rero abakinyi bari offensive uyu muhugu wiwe ba Julian Alvarez n'abakinyi beza cyane atangura kubarika bakine ariko kubera ari systeme shasha agiye mu bintu atanamenyereye yatanguye kuzaranagira ishika tsindwa mugabo akabura insinzi mugabo wowe ubiravye ukabona ko ivyo yagerageje gukina ari vyo bibereye ko Atletico Madrid ikina yihebura kare atanguye gukina rero izi match za Champions League zigiwe imbere gato urazi ko yagiye kina na match menshi ahura na za Real na za Barca mu gihe gito Barca ngo bahuye kane kuko harimo Copa del Rey na kamwe mu championnat rimwe yabatsinze muri match yale akiri muri bimwe byo gukerageza gukina ibintu bitera bijimbere donc kuba ku rukino gukina ibintu bigamije gusatira bitagamije kuzibira akanagira iyo réussite agarironka ibitsindo hakirikare mu ntango za champion mu mwaka weze ntabwo byari réussite cyane wabona ko bari mu bintu bishasha mugaba kene kwiadapta koko nawe si bintu ari muhinga wavyo intambwe yateye nuko guhinduka cyane mu kumenya icyo akwiye gukoresha equipe yiwe igihe tangwa gukina za Barca muri ale za retour yasubiye muri vya bindi vyiki vyake cyo kuzibira aho nka Real Madrid uribuka imutsinda 2-1 muri match ya Champions League match retour ayitsinda igitsindo ca mbere ku munota wa mbere match irindi daja na prolongation adaswe kuronka ikindi adaswe kurekana equipe ngo ikine yataka abantu rero bati ibi bintu arakwiye kubihindura uno mwaka urugira kabiri rero ubona ko hari ico yiyongereye kuri Atletico Madrid ni equipe ubu yarabonye nyene ko iyi monde y'iki gihe ibiri bintu nibigikora novance byo kuvuga ngo equipe igende yubaho mu adversaire igumi nyuma izibire ibintu nk'ivyo yarabonye yuko nawe bitagize Erezma ino saison urabona yuko naho nyene mu nkino zimwe za La Liga haraho bitafonctionye mugabo harahavuga ati ni kufa na kupona akarorero ni match yande ya Villarreal yahikubise kabisa ubutinyagaza agatsinda equipe ayirusha muri possession mu buryo bwa tactique gwana ibiki system de jeu ukabona irikira fonctionner mugagatsinda match asubira guhura n'ama equipe mato amumerera nabi aza gukina na Real Madrid ejo bundi yahitekereye ibitsindo bitanu ni hamwe nyene Real Madrid bifise Mbappe itari bureke kugirane gushiramwe kimwe cyangwa bibiri ariko bitanu byo yayibikubise gushika ku munota wa nyuma ba Griezmann baza bicinjira rero urabona yuko ikintu asigaye gukosora ni ikintu kimwe kudapera nyimba ushobora gutsinda Real Madrid bitanu nyimba ushobora gutsinda nde gabanya guteshwa amanota na yama equipe mato koko gushika no munsi urazi ntafise kibanza ciza muri La Liga imbere yuko bakina na Real Madrid bari bafise kibanza ca kangahe ca 13 na kabiri na gatatu imbere bari mu kibanza ca 12 ibintu nk'ivyo ariko batsinze Real Madrid haragahengwe muga nyagahengwe nyene ntikabashira mu mwanya mwiza bifuza kubera iki hari amakosa bakoze imbere hari amakosa bakoze bakoreshejwe n'ama equipe atarakuye kuba bakoresha uno munsi rero ugogwego gwo gutsinda Real Madrid ugogwego gwo gutsinda za Villarreal ugogwego gwo Liverpool kubanza bibiri mu minota 10 ya mbere mugabo ntiwemere kutsindwa uko ukagerageza ukagaruka bikaza guhinduka peut-être mudadanurwa n'amahigwe ku munota wa nyuma vyari bibiri ku bindi
empoza ubwo gwego mu mamacu zozura kina nande na za Getafe za Levante za izo za Real Oviedo zireke kugutesha amanota kuko Simeone ekipe irakuze effective yiwe ntahitandukane ni ya Madrid na mazina gusa atandukanye baba ariko barakinira bamwe bakiniryo ekipe rifise izina rinini cyane nawe ari fisi ya Atletico Madrid yiyubakiye ubwiwe pambana na za Barcelona nuko rero mugabo iyo pambana na Barca na Real utamanota menshi kuri ziriya ekipe ntoya ngo nuko uza muri derby yi Madrid ugatsinda match iyo ni imwe na manota 3 kandi ziriya nazo zifisa 3 zigutesha kandi nizo nyinshi iyo udashobora kuzitsinda rero utakaza amanota menshi kurusha uko wari gupfa umutsindwa na Real Madrid yonyene izindi ntoya vyitwa kusumba wari wazikuye kamanota gusa hari ikintu Simeone bien sûr amaze gushika ko hari cyamaze kubaka muri ino ekipe yiwe ya Atletico Madrid raba yatsinze Eintracht Frankfurt ibitsindo 5 iyi Eintracht Frankfurt yatsinzwe 5 muri jone ya mbere ya Champions League yari yatsinze 5 ekipe ya Galatasaray Galatasaray yarayirahiye Liverpool bivuze ngo Atletico Madrid gutsinda Eintracht Frankfurt 5 ntiyatsinze umwana kuko nawe muri Champions League journée ya mbere yari yaronse washobora gutsinda 5 kandi uwo nawe yari yatsinze 5 nawe no gukomeye kuko yatsinze umufavori w'igikombe cha bora cha Champions League raba bagabo bakina bapinga nuko ibintu bimeze igitsindo ca mbere ku ruhande rwa ekipe ya Atletico Madrid cyatsinzwe na Raspadori ku munota wa 4 ku munota wa 33 Ronoroma ashirayo igitsindo ca kabiri Griezmann ku munota wa 46 nawe ashirayo ikindi gitsindo ca gatatu gutyo baragombora ku munota wa 57 ku ruhande rwa Eintracht Frankfurt abiciye ku mugabo bita Burkhardt ndetse Simeone umupeti wa Diego Simeone nawe ashirayo igitsindo ku munota wa 70 gutyo umugabo bita Julian Alvarez nawe araza arangiza akazi kadasanzwe kuri penalty ku munota wa 82 anuko rero Yves Supaf tuva kuri no ekipe ya Atletico Madrid ariko kandi muri ino ndwi umukinyi bita Julian Alvarez nindwi yamubereye nziza kuko kwigenekerezo rya 24 bakina na Rayo Vallecano yatsinze triple wenyene batsinda Rayo Vallecano mu ndwi hagati urazi ko bakinye na Real Madrid gutyo aratsinda ibitsindo bigera kuri 2 nguyo rero ashize ko igitsindo na pass decisive ugiye kuraba uja gusanga mwinondwi atsinze ibitsindo bigera kuri 6 byose ndetse n'imipira ivyara ibitsindo igera kuri 2 uko biri kose no musore ahagaze neza n'imipira 4 ivamwe ibitsindo ahagaze neza muri iyi no mukinyi mwiza cyane umukinyi yavuye muri Argentine iwabo uri abantu ntibazi yuko ejo bundi atsinda umugwi wa Real Madrid abantu bibukije inkuru yamuranze kuko uyu mwana yaje kugeragezwa muri Real Madrid iriya yabato Madrid baramwihweza baramurojeta bamusubiza muri Argentine tuzokomeza tugende tumurabira hagufi uno munsi kwaro kubakubita ejo bundi bahura muri champion uyu Julian Alvarez avuye muri Argentine wa Madrid yaramurojese bakamusubizayo City yacizira mwitore muga imutora imaze kugira uwitwa Haaland yabayeho atari mukinyi titulaire mu mugwande wa Manchester City gusa kaza gaterera ivyiwe yaje no muri equipe nationale gatanga ivyo icamukuye muri equipe ya Manchester City wari umwanya wo gukina kuko mu byo yarasigaye yabuze uyu muhungu n'umwanya gusa yatwaye igikombe cy'isi n'aba Messi kandi abifisemo uruhara yatwaye ero bambe ziri ya Copa America zibiri yatwaye Champions League na Manchester City yatwaye
shampiyona z'ubwongereza arizo Premier League nka zitatu ko noneho ni zine izi zikurikirana zose yararimwo subiye inyuma usanga niriya yindi ya 2019 ntiyari bwaze nivyo zine zozo minimum yarazitwaye ico yari yarabuze yari temps de jeu uyu muhungu rero bacamuganiza neza yigiye kwa Atletico Madrid bamugarantishije kuzokina ayisangayo mugabo ntivyatevye kugaragara ko agiye muri equipe ubona ko ari style itari yiwiwe equipe ya Atletico Madrid ariko nikimenya mu mwaka weze waramubona kina mugabo kubera ko equipe ikunda gukinira inyuma cyane uri equipe ikinira inyuma isaba n'abataka gufasha cyane gusubira inyuma ugasanga bariko bakinira kure cyane y'igori ariko no mwaka ibi bimenyetso Simeone atangwa kugaragaza ko yahindutse ariko equipe ngukina nta kiba gisigaye Novance ko abantu babria ari abanyene bande ba Julian Alvarez rabo ko nari karabria statistique ziyo muri match nka zine ziheruka ni gitangaza n'amadouble atagize double ni gitsindo kimwe na pass decisive nk'uko yakoze ku mugoroba wejo muri zine zo ziheruka afise ibitsindo bigera kuri ndwe zine zonyene pass decisive zigera kuri zine no kuvuga ibitsindo bibiri mu nkino nka zitatu hanyuma nivyo bindi nyine anuko bimeze kuri no equipe ya Atletico Madrid yaraye itsinze ibitsindo bitanu byose kuri kimwe ino equipe ya Eintracht Frankfurt anuko dukwakwanya twirukanga ibintu biracameze neza aracari jewe Novance niyo nishimiye na Yves Superhalf musanzwe mumenyeye mu kiganiro cyo kumurango ariko rero Yves Superhalf tugende kuri match twashoboye kuba tutangaza isa 12 n'iminota 45 equipe ya Kairat Almaty n'umugwi wa Real Madrid umugwi wa Real Madrid uje gukina runo rukino go ku mugoroba urangiye bahejeje kuba batsindwa nino equipe ya Atletico Madrid ibitsindo bitanu kuri bibiri Yves Superhalf gutsinda ibitsindo bitanu nivyo nituja kwinjira ku rugero ubwa mbere bwo twabona ko bitaja kuba vyorohera ino equipe ariko Yves Superhalf gutsinda bitanu biraja kuba bivuziki kuri equipe ya Real Madrid ni equipe ya Madrid yihuse kwibagiza abakunzi bayo amakenga bari yari yabateye yuko byukuri urabona muri ya match ya Atletico Madrid hagaragaye ibintu bitari vyiza byinshi ubwa mbere bwo Madrid yasuye kugaragaza ku gwego rw'abakinyi babo binyuma bose kikiri kibazo gikomeye cyane abantu barabonye nk'ugwego rw'umukinyi yitwa Carreras kuva yashitse yagize ama match meza cyane mukakubwiye yuko ujya munsi yasa n'umuntu yatawe mu ishamba atazi cari buri koremo yagize match mbi cyane mu bakinyi ba Real Madrid bose Dean Hudson nawe yasa n'uwinanatse akabasa n'umukinyi umwe mu bafise confiance totale yande ya Alonso nk'umukinyi adakugwa zora ino mu marotation Alonso akora hari abakinyi kabisa ubona yuko abo bobo yamaze gukonfirma ko ari abakinyi biwe zobona Rudiger turuni impande yande ya Militao mugabo ujya we yarahaguma uwo nawe yagaragaje ugwego kabisa rutari ruto abantu baranasubira inyuma gatoya baza kuvuga bati buriya Real Madrid yarasondetse cyane mu marokritema bati uyu mugabo wa Alonso zobaza azira ikintu ashobora kuzozira kandi na general bibonye uyu mugabo ashobora kuzozira ikintu atakoze canke akazira ubusa kubera iki abantu bararaba bakavuga bati nyimba wari ufise Dean Hudson uzanye ariko rabo gwego mukuye ko n'imyaka afise kuza kumukura muri Bournemouth numukinyi Bournemouth nta Champions League n'ugwego rwumva nyene gwa Bournemouth umuzanye acaba patron wa defense uje mu bantu ngo nazanye umukinyi ngo vya bibazo byose vya defense vyakemutse abantu basanga arimwe kwihenda bakavuga bati yarakwiye
kuba afise Dean Hudson mugabo akagura n'umukinyi obo yitwa ko ari hejuru yiwe Dean akaza nk'umukinyi agomba gutera imbere arondera umwanya ngaho reka nagwa karorero hari gihe Paris Saint-Germain yari ifise muri defense umugabo witwa Thiago Silva baca bagira n'utwa David Luiz iyo niyo yari partnership yabo abakinyi babiri babunyoye beza kwisi bari muri equipe ifise aba defenseur beza babiri muri nationale bahamaga guko nyene baca bagura muri umuna wabo yitwa Marquinhos abinjiriramo nukuvuga Marquinhos yari umukinyi mwiza amerite no kuba titulaire mugabo ntiyari titulaire kubera ko equipe ntiyagomba kuregeza muri ari amapost ikirero bati nico Madrid itakoze Madrid sane na Paris Saint-Germain yico gihe yari idafise banuze abo ba David Luiz igashimishwa no kuba ifise Marquinhos akiri muto Dini yarakuye kuba ari ngaho ariko adugira mu bantu vuga uti aba nimena reka ndakwakareye kandi ko muri Madrid nyene Madrid yari ifise Pepe na Ramos ariko baca bazana ntuze Varane abakuriramwo sinzi kujuma Varane yaje umukinyi mwiza cyane muri defense mugabo ntibaza bamuremeye kuwo mutwaro ukuza ngo ashike aba patron waba hasanzeho rero Dean asa nuko yaje equipe ya Real Madrid idafise Ramos idafise Pepe ugacuzana umuzo ndiko sigura umuzo wa Dean ugacufata nk'igihe ntuzenya Varane yaza agacashikira mu kibuga umukinyi mwiza mugande mushasha kandi aracari muto akeneye abantu bamusumba ahubwo yarakuye kuba meneramwo ukavuga uti nyuma ya sezo imwe umwe tuzoba tumurekuye hanyuma nawe ameneye abandanize ngaho niko bavyubatse Madrid raba Paris Saint-Germain na Marquinhos aho Marquinhos yabandanirije inyuma yabari yabogabo gusohoka umwe we yarahagumye uriya Thiago aranamukomeza yagiye kabisa yaramaze gukamirika araba Ramos na Pepe ukuntu umwe yagiye baca bafata binjizamwo Varane yinjira mu mwanya Pepe avuyemwo baca uraze bikombe Ramos na Varane batwaranye uko vyangana harimwo na vya bindi bitatu buriya bari kumwe rero bati no munsi kubuvuzanye Dean urabi impande ugasanga Rudiger karabaye Militao karabaye ugasanga kuri bench ufiseo Raul Asensio bati sivyo Real Madrid yari kuye kuba yararekuye Rudiger ifo kugera hano kabona yuko uyu muntu vraiment atacakiribu kandi uriko rabiraba ubona nkuno munsi byukuri Madrid yo justifia ko Rudiger yamugumanye kugira ngo azoba marira kino sezo umukinyi washaka kumwubahira ivyo yaguhaye mugo hakagera igihe ukavuga uti vraiment ntacagifise cyo kugirane cukuma rero uyu mugabo Rudiger yarakuye kuba yaragiye Dina kaza mugabo hariho n'ubundi mukinyi uvuga uti ni calibre yukubandaniriza kuri experience no kumusaruro no kugwego gwande gwa Rudiger akaza kamusubirira ubundi mwana numvise baganira ko cyane bavuga ati uyu ntiyarakuye kuba mu mwaka uheze yaragumye muri Madrid ni Raul Asensio Raul Asensio warabonye muri rya match ya Atletico Madrid n'umukinya abandanya kwerekana ugwego go hasi yarabiberetse mugabo bahitamo ko mugumiza ngaho rero Real Madrid defense yabo igaragaza tunenge twinshi ariko ivyo byose Novance bakabihuza niki bakabihuza nda buriya avana ne pass Madrid yagiye mu byo kubaka stade yabo bakoresha muri yaridi amafaranga equipe yose yasanuye canke iheruka kubaka yashoyemwo amafaranga anganuko vyukuri mu marocritement hari ibintu bitagenda neza niyo phase rero Real Madrid barimwo iyo phase yo kuvuga ngo hari ivyo babuze hari ivyo badashoboye Dini baramuzanye nivyo ariko urabona ntibishimishije cyane no musi Rudiger aragwaye Militao aragwaye mwijoro riheze vyabaye ngombwa ko bagarukana defense yarimo abantu bashasha gusa sauf wonye Dean Hudson hari Fran Garcia
iburyo hari uyu muhungu Raul Asensio nuko nyeye baba bariko bagira imana kuko bariko bakina na Kairat Almaty nyene defense centrale bari bagerageje Dean Hudson n'umuntu adaherutse gukina ariwe David Alaba muga yaba Alaba yaba Raul Asensio yaba na Rudiger abantu bavuga bati bose ugomba kubaka defense iri serie Madrid yari kuye kuba yarabasohoye ikazana abandi bakinyi nka babiri n'uyo Dean Hudson nawe abakuriramwo mugavuga uti mfise abagabo b'injyamunyu reka ndagwakare nk'ubu Madrid yaba yazanye nka Konate ntiyipfuje ntuzenya Saliba hariya rero equipe ntiyifuza umukinyi ntamukeneye equipe rero iri serie iyo umaze kurondera umukinyi ubona ko mukeneye ukamubura urondera uwundi plan B ntuheba ariko ni equipe itumenyereje ariko Madrid yacaye muri za transition zo kwerekana ko uyu mukinyi turamukeneye no mwaka siko ariko baramubuze ngo reka turindire amasezerano yiwe ahere azoze mu mwaka uza none kuyu yarakenewe uno mwaka ukamuvuze ngo reka turindire azoze mu masezerano yaheze numva ko hasigaye harononekana ibintu byinshi deja erega wowe uramuhevye muga ntumusubirije kandi yarakenewe urumva ibibazo biva muri defense wowe warukeneye Konate warukeneye nande na Saliba aba babiri bari bakuye kuba bahari muri security ya defense yande kandi iyo experience nivyo bifuza nivyo niko nakubwira bari kuba bakuye kuba baramaze gushika hajya rero ntibabaye bakiza wowe uri kutegeza ngo urinde ngo umwe ngo amasezerano yiwazohera 2026 undi azohera 2027 ne 2026 na 2027 hamwe bari kuba baraje ubu wari ubakenereye ntumva ko ategezwa kuba ariyo byinshi biriko birapfa iki rero ubihuje uca wumva ni synonyme y'ibibazo Madrid ifise muri defense iba yarabonye yuko ikeneye abakinyi muga ntibazane ku gihe yari bakenereye ko namose rero barindiye ko nateye mu mwaka uza urumva ibibazo byabo bizotangwa gukemuka mu mwaka uza byo muri defense ko babaye oblige kugumana Rudiger kandi ataca kibafasha babaye oblige kugumana muri effective Raul Asensio kandi bazi yuko Ilenin reka bamba bari nkoresha iryo jambo kuko ndazi n'abafana ba Real Madrid bashima umusaruro wiwe si benshi bikaba bimeze uko ariko rero bariko bakina na Kairat Almaty inyuma y'ugutsindwa ibitsindo bitanu ku munsi wa gatandatu bari bakeneye kuza bakagira iyo reaction yihuta bagakina mu buryo butandukanye nubwo bakinyemwe na Atletico Madrid bagatsinda iyo match bagatandukana n'ivyababayeko rero yari déplacement idasanzwe buriya igoye cyane abantu baba babona equipe yakubise ibitsindo bitanu bakibaza ngo byari byoroshe Real Madrid yagenze ibirometero ibihumbi 13 oya ibihumbi 10 ibirometero ibihumbi 10 bagenze amasaha 13 Kairat Almaty muri Kazakhstan bakubwira rero ahantu habereye iyi match hegereye mu Bushinwa kurusha doga uja mu Bushinwa uburi hafi cyane kurusha ruriya rugendo y'ibihumbi 10 bagize uva London ni na hafi wofu muja muri Etazini hako uva hari uja London niko bagiye babikompara cyawumva nawe urugendo rw'amasaha 13 ni equipe yari match yabo ya mbere muri Champions League ni equipe ya Almaty ifite ikibuga cyakira abantu ibihumbi 23,600 bari buzuye nawe wabibonye niyo warabiriye public wabona isa n'abantu bo muri Azi kurusha uko bo abantu bo muri babanyaburana ikomwe n'umugenzi wanje Abdul turabira match ngaho inyuma yo ngaha dukorera niyambwiye ati erega public yabo mengo bose n'abashinwa n'abaziatike basa n'abaziatike cyane ibitsindo bitanu triple y'umugabo yitwa Kylian Mbappe nahagarikwa abantu bose batangwa kuvuga bati nta muntu n'umwe akekeranya ko Mbappe azoba ari kuri Ballon d'Or ya 2026 haracari kare mugabo bakavuga bati bizovana nico Madrid na izo mukorera ko twamaze kubona ko
muri Ballon d'Or performance za equipe yawe nayo zifise ico zishobora kugufasha canke zikakwaka rero Mbappe uri kuraraba ukuntu ahagurutse na saison atsindwa adahagarika ama equipe akomeye n'ayadakomeye aratsinda cyane ariko uwundi muntu agerageza kwitwara neza ku munsi anafasha n'uwo Mbappe nyene gutsinda ibitsindo byinshi no mu mwana yitwa Arda Güler imipira atanga ku mugoroba yamuhaye amapasi abiri avamwe ibitsindo ku gitsindo igitsindo cya penalty ironkeshejwe na Mastantuono nawe ubona ko ari umukinya gifise amadeshe menshi ataramenya tala irahari yakina neza cyane mugabo hari utuntu nyene tutuntu akwiye kugosora kutudeshe agifise nyene mu maguru muri je hari kumenyeranya nye muri equipe ya Real Madrid agisigaje nuko batsinze ibitsindo bitanu rero ni victoire nziza cyane iyo watomboye ko ka equipe nyene katihagaze ko Mbappe ni bitatu nyene hariyo n'umupira Vinicius yamuhaye byo kuri ubona ko yarakuye kuba yashize mu gitsindo umupira udahushwa kabisa ni match chance yagize mugabo wabona ko Mbappe wenyene vyashoboka no ko yegutsinda n'ibitsindo bitanu anuko bimeze kuri equipe ya Real Madrid amateka gutyo arandikwa kuko ubwanyuma baheruka kuba batsinda muri Ligue des Champions ibitsindo bitano babikoze bahura no mugwi wa Shakhtar Donetsk hari muri 2021 mu kwezi kw'icumi niho byakunze baratsinda novuga muri rusange ibitsindo bigera kuri bitanu ikindi naco bomenya Yves Superf nuko Kylian Mbappe yaciye kwiza ibitsindo bigera kuri 60 nk'umukinyi akiri muto afise imyaka 26 rero yagiye muri classement y'abameyer biteri ba Ligue des Champions inyuma ya Cristiano Ronaldo afise 140 Lionel Messi agakurikira ubu Cristiano murusha ibitsindo 80 bano rero bakara umurindi afise Messi nawe ni 69 n'imyaka sigaje gukina noko kuntu forma ya Champions League yagize yahindutse abantu bavuga bati rero n'umuntu ashobora no kuzobashikira anuko aza ku mwanya wa gatandatu rero ku mwanya wa gatatu ni Robert Lewandowski n'ibitsindi 105 Karim Benzema gakurikira n'ibitsindo 90 Raul agakurikira 71 Kylian Mbappe akaba yaciye aca ku mugabo bita Thomas Müller w'umudagi muri rusangi ngivyo ivyaranze ino equipe ariko kandi ayandi mateka yabonetse kuri uno mugoroba nuko Kylian Mbappe abaye umukinyi agira kabiri akiri muto akwijije inkino 90 za UEFA Champions League inyuma ya Messi yabikoze afise iminsi imyaka 26 n'iminsi 86 gutyo nawe abikoze afise imyaka 26 n'iminsi amajana 284 uwundi aza novuga inyuma yabo ku mwanya wa gatatu ni Cristiano Ronaldo yabikoze afise muri rusangi imyaka 29 n'iminsi 21 yo gukwiza inkino 60 za UEFA Champions League mukanya gatoyi Yves Superf duce ku nkino muri rusangi zagiye ziraba izindi Bayern yatsinze Pafos nayo nyene ibitsindo bitanu yatsinze Pafos ari mu ibitsindo bibiri bya Harry Kane nawe akaba ari umukinnyi ariko aravugwa cyane nk'umukinnyi atanguye kwitwara neza cyane biri ibaze mu nkino zimaze kuba muri no sezo amaze gutsinda ibitsindo 17 kugira ibitsindo 17 hamwe bya Champions League n'ivyatsinze muri abantu bose bavuga ati uyu ube na Mbappe bashobora guhaguruka bagwanira Ballon d'Or afise 13 kugeza kuri uyu mwana muka kuri Harry Kane abantu bavuga bati amaze gutsinda ibitsindo bisumba n'ama equipe menshi ataratsinda urabona nka equipe ya Arsenal kuva saison yatangura ntiratsinda ibitsindo 17 muri league no muri za Champions League equipe ya Chelsea ntirakwiza ivyo bitsindo tirero umukinyi n'igitangaza yamaze kumenya muri Bayern yavuye muri Tottenham abantu bamuvuga batiri ngo gerageza muri equipe ikomeye nayo turabivyo hotanga
ku mugoroba w'ejo yari kakina inyuma ya Nicholas Jackson mugane vyamubujije byo byo ko kubishiramwo iyo bahuye rena ka equipe ka Pafos Bayern bandanya ku demonstra kabisa bitano à l'extérieur bibari ivyo mu mwaka ugerageje kwerekana performance idasanzwe nuko ibitsindo bigera kuri bitano byinjijwe n'umugabo bita Harry Kane umugabo bita Guerreiro umugabo bita Nicholas Jackson atanga n'umupira wavuyemo igitsindo ariko kandi umukinyi bita Kane arisubiriza ku munota wa 34 gutyo Orsic nawe ashirayo igitsindo ku ruhande rwa Pafos gutyo Michael Olize nawe birangira ashize igitsindo ca gatano ku munota wa 69. Kurundi ruhande Inter de Milan nayo yatsinze Slavia Prague ibitsindo bitatu kubusa ibitsindo bibiri bya Denzel Dumfries ndetse nako bya Lautaro Martinez n'igitsindo kimwe cyatsinzwe na Denzel Dumfries ibi nibaza ko uko biri kose Yves Super umuntu yaravyitetse nuko kurundi ruhande ni match ya Marseille n'umugwi wa Ajax nawo nyene wabonetsemo ibitsindo bigera kuri bine Paixão ku munota wa gatandatu atsinda igitsindo irisubiriza ku munota wa 12 Mason Greenwood atsinda ku munota wa 26 Aubameyang nawe araza ashiramwo igitsindo ku munota wa 50 na kabiri nuko byashoboye kuba bigenda ugerageje kuraba kuri zino equipe Marcus Thuram gutyo aba homme du match Victor Osimhen nawe aba homme du match muri match bahuye na Liverpool Marc Cucurella aba homme du match kuri match bakinye na Benfica Julian Alvarez aba homme du match kuri match bakinye na Eintracht Frankfurt gutyo umugabo wita Harry Kane nawe aba homme du match kuri match bakinye nino equipe ya Pafos kurundi ruhande no kumenyesha ko Kylian Mbappe inyuma yo gutsinda ibitsindo bitatu nawe yabaye homme du match muri rusangi winondwi igira kabiri bakina nono mugwi wa Kairat Almaty nuko abo turi kumwe kuri TV bariko barabona novuga ukuntu